shaka ubufasha babugiye butandukanye. Ego dushaka kumenya nakaye kamotera abatuzengurutse kugira ngo n'abafise imifungo bashobore kuba boye guta. Jewe kwera kamuno batera ndateye akamo cyane ku bantu bumva ko bontera intege, bumva ko bovuga ati wewe wokomeza kuririmba kweri, boraba ico bakoze kuri jewe, bahagira akantu bashobora kundugikira bakamfasha, hama nkabandanya gukora izindi ndirimbo kandi. Yego cyane. Kuko hajya uwozoyinyumvira akagira ico akoze, burya butumwe ndiko ndavuga nawe nazoba buvuze kazoba arimo, kuko ni wazoba mpaye inguvu zo kubandanya kubabwira cyane gose. Yego twavuze ibintu by'indirimbo, turavuga ibintu byo gusenga mu rusengero n'ahandi. Ego nk'abantu basenga haba hariho ijambo rimwe bafashe bakavuga ati iri jambo kweri ritegezwa kuba riri mu mutima wanje. Nijya he jambo riri muri Bibiliya wovuga ati iri jambo sinzofa ndagibagira riramfasha? Jewe ijambo numva ko nanje ntazibagira, ijambo rivuga ngo kunda mugenza nkuko wikunda wewe nyene. Cyane gose. Iryo ndumva ko ntazogibagira. Yego ndumva ko kutibagira iryo kandi hari mu mirengo myinshi muri Bibiliya. Yego harimo mwayandi mugabo icatumye ntagibagira, mbanza kwiyumvira mbega kujya kuntu jewe nshobora kubabara canke nkumva ko nshoboye gushonza mugenza nje we ntanza arafise ntashonje canke hariho igihe nshikamu nkarondera umuntu yumva kuba yondemesha, nanye ndumvira ati nanye noza kuremesha abandi bene data nkanje. Yego uvuze ico kintu cyo kuremesha cyane numva umenga hari ikintu ntogenda ntakubajije mu rugendo rw'ibintu byo kuririmba indirimbo mpimbaza-Mana. Biba bigoye cyane. Nta bantu ufise bagufasha mu bijanye n'imyandikire cyangwa se mu gukonda cyangwa se mu gukora bakuba hafi mu kuguterera ivyumviro kugira ngo igikorwa cyo gishobora kuba cyo genda neza. Oya sindabaronka kuko nk'ubu benshi ntituramenyana ntibaramenya kandi nanje sindabamenya kuko mumva muri make niho nkitangura abo ndaronka urumva renda cakora ndije nyene uko nyene indirimbo ndayiyumvira kuri jewe nyene nkayandika hama nkafata umwanya nkaririmba nkayikosorera jewe nyene cyane gose. Numvura ni muhinga cyane. Ego tuvuze ibintu bitari bike, nice ikintu twitege kuri ku rubuga rwawe kigomba kize gishasha gisumbiriza ibindi byo byari bihasanzwe kombore mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2025 je nibaza ko mwokwitega yuko cyane iyo ndimo maze kuyikora na video yayo izociza. Ndashobora ko ha video yayo mukabona intambo zirimwo canke ibintu nayivuze ko bishobotse nkahiga abantu bashobora kubikina mukavyibonera n'amaso. Nimwe batubwira igisirimbo? Oya ni yindi kandi iyo iri muri studio narayikoze mugabo ndagera kwishira ku rubuga kuko ntirahera neza cyane gose. Ego tuyaze ibintu bitari bike kandi ibintu tuyaze ni ibintu byubaka imitima ndetse na cyane cyane ko dushaka abantu benshi baje kuraba urubuga rwawe baraba indirimbo kumbure niko kuguteza imbere abadafise amafaranga kuko ijambo ry'Imana rinavuga ati nutabasha kugera kure pfuma basutanga amafaranga amashikanwa agenda abakozi b'Imana bahakugereye kumbura Imana izabiguhembera. Shaka kumenya mu kurangiza ikiganiro ni ryahe jambo ndetse impanuro wohanura bari kubadukurikirana cyane cyane abantu musanzwe mu bamukora umwuga wo kuririmba? Jewe kuri nk'abantu dukora umwuga wo kuririmba novuga ikintu cyamira bavuga ati bagire courage baririmbe bavuga ubutumwa. Yego kuko haje ikintu cyambere kibaho kwisi Imana niyo nkuru muri byose cyane gose. Bavuga ubutumwa bateye intege bene data biwacu bene wacu basiki bacu ba papa ba mama